uko bisanzwe jewe banyita Mabere nagira ndababwire vraiment musanzwe muri make kenshi ikintu gituma ugwaruka abajene bobo badatera imbere kenshi musanzwe hajya nk'umunyeshure amaze kurangiza amashure ikintu kibaho cyawumva ngo kugaya akazi bisanzwe hajya ufashe ugatangura korora inkwavu ugacotangura korora burya utungwa buto buto inkoko ukaduga ugacugura ingurube nukuri nta kibuza mu myaka mikeyi wewe ni wabona uhejeje mu mashuri yawe ugacutangura kwigurira utwo dutungwa duto duto ugacutangura kutworora uzobona akarusho azogera igihe usanga nawe uri kurafasha abandi kandi ubumenyi burya turabugendana mu mutwe gusa abantu gaca wumva ati jewe ntaco nokora ko nize amashure menga birakayitse nukuri ndababwiye mwabajene makino gihe nimuze mukunde utwo dukorwa duto duto kuko hagiterambere ry'umuntu riri mu mutwe bisanzwe zoza muradushingira ntahe kori ibituko turababwira nivyo kuko abamaze kubikora baramaze kubona akarusho kandi kadasanzwe vraiment bizobafasha. Ego murakoze cyane Mabere ariko twashaka kubabaza akabazo gatoya kugira ngo abo muri ko murigisha barakeneye kubimenya none vy'ukuri eje twaravuze ku cerekeye ubworozi bw'ingurube none vy'ukuri ubu naho ubona abo bantu kurahamagarira ko boza bagakora twe duhogwa dutoya ukorora nk'ibitungu vyahe ubona vyoroshe kuko hariho ejo batwandikiye muri komantera ati si benshi bashoboye gutunga ingurube hari ikindi kintu woba umaze kubona boshora gukora kijanye n'ubworozi cokorohera nka bose wodufasha ukababwira neza. Nkuko bisanzwe hajya ikintu musanzwe ukeneye gutangurira ko coba cokoroha cyane tangura ugure umuswi w'inkoko ugure nk'ibihumbi 200 fata ugure inkoko kazi n'isake witerere ngaho twiragira nyuma y'amezi 3 nyankoko kazi icitangura guta amagi ugasangira tayi nk'amagi 15 ari nkoko imwe gaca ufata ukayibundikiriza amagi agira ku 12 nukuri ndakubwiye ugaca usanga irayaberuye yose urumva mwayo magi 12 ciyaberura ucugira imiswi 12 hagiye ugirirwa amahigo ugasusanga hakoze inkoko 10. Ego umva bawahereye ku nkoko zibiri ego cyane izo nkoko 10 zigaca zikura